Perezida w'umugwi Parlement FC ni Honorable Ntitavuma François, muzwi ku kazina kashirira kimwe ku kindi hagati yanyu Parlement na Haleluya FC mu byakeye. Tuvyakiriye neza kandi ugiye kuraba iyi equipe ya Parlement ni equipe yavyifashije neza cyane. Wagiye uraba ukungene bahagarara imbere y'igori, umupira wagenda inyuma bagaca bagaruka bawuzanye, hanyuma bagaca binziza igori. Ibi rero ni ibintu birimo biratwereka yuko mu misiza ho hagiye kuba za nkino za East African Community zobera ngahi wacu mu Burundi, yuko ibikombe byose tuzobitahana. Wabonye yuko ijya equipe nawe yari ihagaze neza, ni equipe ifise abatatirizi, ifise abadefenseur bugarira gose kandi bikaryoha. Nivyo wagiye wironera. Ubwa mbere barabatsinze no munsi mwihagaze ko dufata umwizero yuko no muri ERA ubu igikombe kitazova nka equipe ya Parlement uko mari muyizi kera sikiri ubu warayibonye no mu mundwi iheze mu isi iheze equipe yo muri finance twayitsinze amagori indwi batsinda dutana. Ni ibintu bigaragara neza. Mwega bamenyesha makuru mwadutsinze bigoranye gatoya, ubu dusubira urabona yuko mutokoroherwa namwe. Ni equipe ikomeye cyane, turimo turategura kubera nka je president nuko nkina umupira ndi president wa equipe. Ni ibintu bigaragara yuko ibyo bakora bisunga indongozi yabo president je wenyene ubona. Wabonye ko inagiye mfata umupira neza cyane. Murakoze.